kuri 3 tuyubatse ni projet twubatse turi kumwe nabo muri BHB banki ya BHB nabonye ko nayo ngaho menge yari hiri abo muri BHB ego akaba aribo bagiye bararosa amadeni abafashe amazu rero urumva ko nabandi baba bipfuza n'amadeni ndibaza bashobora kwitura BHB mu karonka amadeni kugira ibintu bigende neza rero iyi projet ya Kamenzi Burundi Village nkuko twagiye turabibabwira ibice birenga 90 kujana n'amazu yafashwe n'abadiaspora nibaza ko ari ico tuguma tugaruka ko kugira mwumva uruhara mufise muterambere rero ibyo tugira nkuko twari twahereye hari kubereka uko ibintu bitangura aha rero icyo tuca dukora dushaka tuce tuvizita inyubakwa imwe iri muri yare zibiri kuko iyi village irimo inzu 28 harimo amazu twita ama VIP imwe mibiri muri yare zitandatu harimo amazu ari muri yare zibiri ari izitwa tugira tuberekeza ama standard hariho n'inzu ziri muri yare zitatu zo twise ma VIP hanyuma n'ama projet barimo opportunity nini ya cyane kuko tugitanguriye projet nk'iyo nzu ya VIP ubona muri yare zitandatu twayigurisha ku mafaranga ngana ni miliyoni 500 z'amafaranga y'amarundi ariko no munsi niyo woza ni miliyari 3 ukabwira uwo muntu ati nkundira ndayaguhe ntaza kwemera cyufate rero wa mu diaspora yafashe iyo ntambwe ibyo navyo rero beshi ico gihe turiko turabikora biroroshe ko bavuga ngo turaba escrow murabizi by'abarundi mugato babwira ati rindira umwanya uzobivuga beshi rero ni bamwe bazavuga ngo nukuri ngo je narinzi ngo kucu twiba je nkavuga ati ntaba diaspora biyiba twe iyo tuvuye mu bihugu tuba turimo tuba dufise byose mu gihe urinzi ubona mu diaspora aza guteza imbere Burundi na so kuvuga ngo iyo yarabuze ibyajya nuwo mutima wo kubaka igihugu rero ibyo byose tubivuga kugira tubandanye tugira izo nguvu zo kugira dushobore novuga ati kugurura ayo marembo canke gusaba ko batwugurira ayo marembo kugira ibintu bibandanye bitera imbere rero muri bimwe dukunze kwa advocatinga canke gusaba leta novuga ati ku nyungu za diaspora muri rusangi turakunze gusaba ibibanza nkuko mwavyumvise president wa diaspora yareka arabivuga turakunze gusaba uburusho kuko urumva nk'inyubakwa nk'iyi ubushize muri sommet de la diaspora yari kirabera mu Kayanza mwaravyumvise twarashikirije ikibazo cha exoneration tugira imana umukuru w'igihugu arabitumbereza aravuga ati iyo ubonye mu diaspora ateruye miliyoni 200-500 akazizanaha muri loi budgetaire ntayo tuba twarateguye aturumva babaye nk'inzahabu ziva mu kuzimu atabo bantu nibo bambere bo koroherezwa ati twobakomeye amaci twobashimiye ariko murabizi nkuko nawe yagiye arabivuga uko harabifuza ko igihugu gitera imbere hariho nabifuza ko kidatera imbere rero nkavuga ati message yanje izoguma ari imwe ntidukangwe n'abadukanga kuko nko muri iyi projet ya Kamenzi Burundi Village jewe nagiriyemo ibibazo byinshi muzovyumva muzobibona nagiriyemo ibibazo byinshi ku buryo ni na banki ya BHB byaba twacanye mu mugatugira imana se Barundi umukuru w'igihugu araza araduha intumbero nziza mugavyo byose bikaba ivyigwa ari kimwe navuga ati ntuze mu Burundi wibaza ngo uje muri Amerika uze mu Burundi uvuga ati ni Amerika mugabo itaratera imbere imyaka 200 bisigurika ati rero hariya muri Amerika naho haraciye muri ibi bibazo yuri kurabicamwo rero ntucike intege ubwo tuze turi beshi hanyuma dukundane nk'aba diaspora hanyuma dutera imbere ko tugira imana hari abatugiye imbere kugira baze baraduha intumbero bisimboneza ba Mr Samuel bise ministeri ya foreign affairs abakora muri ministeri y'ubushikiranganje bw'imigenderanire mudufashe tubakomera amashi cyane tubashimira gose vraiment hanyuma aba diaspora natwe tubereke ko bafasha abantu bashoboye bafasha abantu baza baribo bafasha abantu dushobora guhindura ubu Burundi mu myaka mikeyi tukabugira Dubai. Yes. Rero tugire visite y'inzu kujya nababwiye
ya mbere hanyuma duhejeje aha Imana yaciye twugura amarembo tutatubaka za nzu twababwira inzu imwe iri muri A1 ziri ngaha nyene ndazi ko arabavuze ati ibyo birabaho rero tugira tubereke ko bibaho duhere ku nzu imwe iri muri yare zibiri hanyuma tuca tuja mu nzu iri muri are imwe kandi iyo nzu rero iri muri are imwe si inzu yose ahubwo ni parcelle yose parcelle niyo are imwe nayo ubundi inzu iri muri 0.7 karibu cyane rero bageze